Hello my people, murameze neza. Ni Bado Bado. So ni Muyinga aho turi twaje gukora concert yagenze neza. Nararyohewe cyane, Muyinga banyakiriye neza, Ikobero banyakiriye neza. C'est bon. Ariko rero sico nanje kubabwira. Ngaha ndafise umuntu. Ndafise umuntu urazije ko ndi umuntu w'abantu. Bamwita Ezat Burundi. Imujama rero kuba turi kumwe ngaha na byinshi basinovuga. Kandabereka akantu. Aka kantu mukambonera gute? Mukambonera gute? Umujama yaransafye yafashe ifoto, iyi ni foto nsanzwe nari ifotoje, me arayitora arakora agafoto keza. Yaransafye n'amaboko yiwe. Ubona mumuhaye amanota ngahe kw'icumi, kandi ni mube abana babi. Bon, nararyohewe cyane aka kantu rero, ariko so yabaye twabonanye bwije cyane ndamubura, tubonanye mu gatondo, byabaye ngombwa ko ndara kugira ngende tubonanye. Bon, jewe naje kugira tubonane ndyoherwe, ndanamubone ndamuramutse, kubera nari namaze kuronka raporo ko hari umuntu amfitiye akantu, gusa sinaye bwamenya kariko nakabonye ari uko maze kugashikira aho yari yakansigiye. Cyane umva ndaryohewe cyane. Ego Ezat warakoze cyane. Ego warakoze cyane, Imana iguhezagire. Nanje ninaronka ukundi kuntu nyene Imana imezagize utondi tuntu, zoraba ngira ico ndabe ko ngira ico nterereye. Kandi na effort wagize kugira ngo nyene ushobore kuva muhira ushike mu kibanza cyandyoheye cyane. Ubwo rero ncangira ko mbwira n'ababosi bacu babone yuko yari impano bakwiye gufasha cyane. Bakwiye kuko uyu n'umuntu akeneye ibikoresho byinshi. Peut-être sinzi wowe nawe urashobora kwivugira ibintu rimwe na rimwe bikugora. So bwa mbere manje kubaramutsa, ndamukije n'umuririmbyi wanje nkunda cyane Bado Bado. Asante wa Muyinga. Ndagukunda sana, ndagufana sana. Nanje ubu nagukunze sana, ndakunda ibikorwa vyawe. Asha byinshi kweli. Hama ikindi gikorwa nakoze, nkaba nagikoze kubw'urukundo nkunda uwo muririmbyi wacu, ariko arabikora neza muri industry. Iyi ni impano yiwanje, ni art nkuko mubibona, murabona ko ari ibintu bimeze neza. So ingorane nkunda kugira ni kubura uburyo bukwiye bwo kugira ngo nkore ibikorwa byinshi. Ikindi kibazo ngira no kugira kumenyekana. Murabona yuko antuka mushigikiye, umuntu kanaka yobona iki gikorwa, yobona ati umwana ari n'impano bro. Ikintu kijye no kumenyekana, nta gahato ubishira mu katari, kiretse gukora cyane. Bon, je ndashobora gutuma cyariya nariya nakaka kumenya cyangwa kumenya, ariko kubaka izina biza kuva ku bintu abantu bakumenyereye ko bakakwizera. Nico ahubwo gusapotingana, umwe wese ashobora kugeza uyundi, ashobora gukorera gushikana ku muntu. Peut-être ukorera ikintu gikwiye kivara umuriyoni cyata n'ibihumbi 100 naguhaye, sibyo? Ibyo bibaho. Ari umuntu mu kugusapotinga ataguha amafaranga ahubwo aguha akazi. Kandi ni navyo vyiza. So je ndishimye guhura nawe. By the way, ibisigaye tuzosigara turayaga buke. Namwe mutitinya mukeneye akanimero kiwe, ndaza kugashira muri commentaire. Ndagashyira muri commentaire no kuri poste yanje ndagashirako, kugira ngo info nawe ukenera everything bereke neza ukuntu imeze, ushobore guhura na Ezat Burundi akagucapira. Bon, twari Muyinga ariko nta namwe atoshika mu gihugu cyose.